Abana b'imfuvyi 200 bo muri quartier Kajiji zone Kanyosha bashikirijwe inzu baherutse gusanurirwa n'ishira hamwe ry'ugwaruka mpimbazamana Worship Again. David Ndayizeye arongoye iryo shira hamwe amenyesha ko uretse ko abo bana ari abo mu kibano ivyo babakoreye basanzwe babikorera n'abandi mu mugambi wabo bise Worship Action. Kuno twaciyumviye nuko benshi muri twegwe tubangaha muri commune ya Kanyosha. Abana tuzi twari tubazi twarabumvise hama tuvuga ati none ko ari abantu batwegereye bo mu kibano twabakorera iki? Turavuga ati reka tuje hamwe nkuko twama tubikorera abandi nabo koko ari abo mu kibano nabo tugira ico dukoze ku bwabo. Guhimbaza Imana ntibiri kure cyane ibikorwa byose byiza kuko ikorwa cyose ciza gikozwe kiba kiriko kirahimbaza Imana. Imana ntibayihimbaza mu kuririmba gusa. Ikorwa cyose ciza gikozwe kiba kiriko kirahimbaza Imana. Abo bana baronkejwe iyo nzu barashimira cyane iryo shira hamwe kuko bari bamaze kwihebura aho batabona iyo bagiye kuja. Ubufasha twaronse ukuri bakoze kw'ivyo badufashije kuko ivyo badufashije ntitwari tuzi uko twogera aha tugiye kugera kuko ubuzima twari tubayeho bwari bubi ariko ubu badufashije ikintu kininiya cyane. Byose zari zarabomaguritse mu nyuma tumaze kubaronka barakubakira. Ikindi naco ikibazo twari dufise nuko twari dufise aho turyama canke n'ivyo dufungura ariko mu nyuma baradufashije turaronka ico dushobora gufungura n'ivyo turyamako navyo nyene turabironse. Ibikorwa byo gushikiriza iyo nzu byitabiriwe kandi n'umwigeme yatowe nka Miss Populaire nawe nyene akabashima igikorwa Worship Again yakoreye abo bana. Igikorwa c'urukundo kumva yuko ari abantu biyumviriye kuza gufasha undi muryango barawiyantahesheje ubwambe bataraza baramenya histoire yawo barawukurikirana ku buryo bafashe niyo decision yo kubakira inzu barabafasha n'iyo byose mwabonye nibatswe ni igikorwa cyo gushima gose. No mu buserukizi bw'inama nkuru y'ugwaruka muri commune Muha barashima intambwe ugwaruka rugeze ko mu gufashanya hagati yago. Iki gikorwa ni gikorwa citeka kandi gikorwa ciza cy'urukundo twarumvise turyohewe cyane turanaheba n'ibindi bikorwa kugira ngo dushobore kuza gushikira bino bikorwa. Rero ko twakibonye igikorwa ciza cyane mu kibano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi hariho ugwaruka usanga ariko ruritwara ukundi ariko ku bwa kino gikorwa urundi gwaruka rashobora kuboneraho isomo kugira ngo nago rushobore kwiyumvira gukora ineza mu kibano. Ariko naho baronkejwe aho kuba abo bana bamenyesha ko ibibazo bafise bikiri byinshi. Ivyo twosaba tugikeneye ikintu gikunda kutunanira nuko dukunda kubura ico dufungura hama ibindi tubuze dushobora gusaba. Ndashaka yuko aba bana kuko harimwo abiga hama ndashaka abo bana rero ko mubandanya mubakurikirana mushobora kubarusa amakaye yo kwiga. Ikindi naco nifuza kuri aba bana kugira batera imbere nuko noronka amatara kuko biragorana ingene aba bana biga. Ikindi naco kitugora n'amazi nayo nyene aratugora cyane. David Ndayizeye na bagenzi we basaba abantu babishoboye n'ikibano kidasigaye inyuma kuba hafi abo bana. Kubona ko hashobora kuba hari umuryango uri hagati y'abantu batandukanye mugabo ugasanga barashobora kubaho kumara ijoro umurango adafunguye mugabo kandi babana n'abandi bantu hirya no hino mu kibano bashobora kubafasha muri duke bagasabikanya bagafungura. Byukuri ibyo sinibaza ko ari umutima w'ikirundi umutima kivyeyi tuba dufise. Oya foko jewe mpagarara cyane ku kibano kubera ko ayo yani mashyira hamwe yoza ari uko kibano naco cabanze kugira ico gikoze. Dateye akama abantu bose baze bafashe uno muryango ni byinshi bakoze ariko harakenewe n'ibindi cyane. Abana bariga barakeneye ivyo bafungura bavuye kwiga barakeneye amakaye barakeneye ayandi izindi mata zo kuryama ko bashoboye kwiga neza baze babafashe nabo bahashike bakeneye n'amasutya moral atari na financière bose barabikeneye. Hama cyane ndagiye kubafasha uko aho nzo bashoboye hose nibaze ko tuzoguma dukorana dushobore kuma tubari
tubari hafi. Ko tubonye ko hariho rundi rwaruka ruri mu bihe bidasanzwe aho tuzoba turi turashobora natwe kugira ico dushikirije kugira ngo by'ukuri nabo bashobore gushikirwa. Burya buri shyirahamwe ryose rafise ama-objectif aba yarihaye. Rero ku bafise ama-objectif asa nk'aya nibabikure mu nyandiko babishire ku mugaragaro, berekane ibikorwa kugira ngo by'ukuri mu kibano cyangwa mu gihugu cy'u Burundi hashikare kuba impinduka mu kibano. Ivyo bikorwa byo gushikiriza inzu bikaba byasozerewe no gusangirira hamwe, bakaba kandi baronkeje abo bana n'imatera zo kuryamako. Twamenyesha ko iryo shirahamwe ryabayeho kuva mwaka w'2021.